Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Yesu yinjira mu gisengero, abasaserdoti bakuru n'abatama b'igihugu baramwegera mu mwanya yariko arigisha, bamubaza bati: "Ivyo ubikora ku bukuru buhe?" Kandi bati: "Uwaguhaye ubwo bukuru ninde?" Yesu arabishura ati: "Nanje hari ico ndabibariza kimwe. Nimwanyishura ndaheza ndababwire ubukuru bwanje bwo kugira ivyo. Ibatisimu ya Yohani yava hehe? Mwijuru canke ku bantu?" Barijijanye imitima bati: "Nitwishura ko ari mwijuru aza gutubwira ati, none icatumye mutamwemera ni iki? Naho nitwasubiza ko ari ku bantu, ishengero rica ritugurukirako, kuko bose bemera ko Yohani ari umuhanuzi." Bishura Yesu bati: "Ntitubizi." Nawe arababwira ati: "Reke nanje sindababwira rero ubukuru mfise bwo kugira ivyo." Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tubandanya twigina umukama ariko araza muri iki gihe ceranda, iki gihe ciza c'ubushikiro, nkuko mwabimenyeshejwe jo ku munsi w'Imana aho mwagiye murasengera. Ecclesia ikadufasha gutangura kwinjira muri ako kanyamuneza nagira nti kanohere kariko karaza, nagira nti tukaba turagahonje hakiri kare mu kumva mbere amajambo y'Imana adutumirira kugira ako kanyamuneza, mbere bikanaserugwa n'indinganizo n'imigigwa ya liturujia yo muri iki gihe nyene c'akanyamuneza kadushira ugweze rudasanzwe gwo kwigina ivuka ry'umucunguzi. Ico gituma mubona n'amabara ahinduka, nuko ngaha gusa tutahinduye, no ngaha tuzotegerezwa guhindura. Kabona ko ari ibara ry'umuyugu bwe mugabo ridakaze, bwa mbere ryari rikaze ariko ubu risa nko kumenga riratanguye kujamwo umuco, rigaheza rikabira idakaze, rikagenda rishira ibara ryera. Bona yuko ari ibara atari ry'umugubwe violet, ariko risa nk'irigomba kuba riri hagati y'igera, violet vanze n'iyindi yera. Ukabona yuko Ecclesia igomba kutubwira iti itegure akanyamuneza, umuco w'umucunguzi uri kuraza. Raba rero mutunganye kugira ngo ashikire heza, ntasubire kuvukira mwisenga. Mwisenga ntihari ahantu heza. Uyu munsi isenga turigira ryiza, sinzi abo twariko turaritegurana bati dushireho ibintu vyiza, dushiremwo n'inyenyeri dushiremo, turashariza gose kandi nivyo, kuko twipfuza kugaragaza ingene dushaka unye ko Yesu avukira ahantu heza. Ariko iryo sinzi umusaserdoti namye mbona atwigisha muri ubu video batanga bw'ubuhere, agira ati burya hajya rijya senga ntitwibaze yuko ari rindi n'umutima wacu. Ingene Imana yashimye kuvukira mwisenga gibuye ahantu nkahajya, nikimenyamenya cuko yubahutse gose kubera urukundo rwayo, ikarengera ubukuru bwayo, ikamanuka ikaza kuba mu bucafu bwose ba mu mutima w'umuntu, kugira ngo imugarure, imukure muri ivyo vyose bimukura kwiteka, imusubize ko iteka nyene yari yaramuremanye, mbere inarenze ko, kuko izo bimuhaye iteka ridasanzwe ryo kuvukana n'umwana w'Imana Yesu Kristo, ngo bamwakiriye bose, ngo yabahaye iryo teka ryo kuba abana b'Imana. Tugahindura rero, kabona yuko amabara atanguye kuzamwo, amabara asa n'umwakaka. Hari ababona ibitambara bisa neza bakibaza bati bagombye gushariza hamwe hase neza. Yasivyo birafise insiguro n'ivyo birimo mugabo birafise insiguro, aha twahinduye birafise insiguro. Abana bisa neza mbere bakagomba kutubwira bati pati muradutse ibyo bitambara muri decor, ivyamaze kuza ngaha kuri altari ntabikija muri decor nimwe, kuko bica bihezagirwa na altari. Muze muri tondera ibintu byo kuri altari.
bica bisigara bikoreshwa mu mabanga y'ivy'Imana. Karagaciyemwe. Nagomba mu kuzirikana tugaruke na cyane cyane kuri iki gisomwa cya mbere, akanyamuneza ko kumenya ingene Imana idukingira tutanabizi ku nzira y'ubuzima bwacu, tugenda tugana igihugu cy'uburuhukiro, tugenda tugana Yerusalemu yo mu ijuru, aho tuzoruhukira ubwa nyuma hafi y'Imana, twuzuye n'Imana, dusa n'Imana 100% muri urwo rugendo. Koko nkuko bikunze kugaruka mu kanwa ka benshi, dutegwa n'ibintu byinshi, ariko burya ivy'Imana idukingira tutanamenya nivyo byinshi, uko tubimenye tworanduka n'umutima. Nivyo byinshi tubimenye tworanduka umutima. Ubwambere na mbere ngene Imana yonyene mu kuturema yaradukingiye. Ibaze iyaba twese tugenda tumeze nk'abafise umutima nyene w'Imana ubona vyose, twahura nk'ubu nkaca mbona ibintu byose uri kuriyumvira, ingene uri kurasinzira, uri kuyumvira isahani wasize uza kurya uyu munsi, nkabibona byose nkavyerekwa. Ntimwumva kutoro nkaho usaganiriza, nkabona ingene uri kurapanga idiri ryo kuhavuca muri utunaturiya. Sinzi nigeze kuvuga ati Imana ni nziza kubujya n'abajya berekwa ntibashobora kubona ibicumuro byawe, atari nka patiri uri kurirega mu cemerezo. Ingene Imana idukingira, ikadupfuka, ikaturinda, ikatuzigama, ikaduherekeza gushika idushikanye kukidutegurira. Imana ni nziza gose. Hajya nubwo ubona umenga uratewe, uraruhijwe n'ivy'abapfumu, n'ivy'ingwara, n'ivyiki, iyaba waruzi ivyo wakingiwe, ivyo wabona yuko ari ubusa. Mugabo kutabimenya, ubona umenga ivyo vy'uyu munsi umenga karabaye. Hani umenga uyu munsi akaje uyu munsi karamwibagije ivyo ahitiyemo. Hari usanga mu vyo uhitiyemo waciye mu bindi bintu bikomeye gose, mugabo akuyu munsi kakagupapisha ugaca ugomba kwiruka ku mupfumu. Nivyo vyashikiye rero uyu Baraka. Iki gisomwa ni kirekire kandi kiraryoshe, muze murasoma ijambo ry'Imana. Mugende kugisoma mu gitabo cy'iharura kuva mu kigabane cya 22, 23 na 24. Mwumve amajambo y'umugisha n'umuhezagiro Imana yavugishije uyu mupfumu Balaam, akatura ku gihugu cy'Israeli, akerekwa akabona umugisha wose uri kuri Israeli. Kubera nde? Kubera Yesu Kristo. Kubera nde? Kubera ibatisimo. Murumvise yeza ariko araganira n'aba bantu baje n'amanyama benshi bamaze ati ubwo bukura he, agaca abatwara ko baza ati mbe ibatisimo Yohane Batista yatanga. Bigomba kuvuga yuko ibatisimo si ikintu gisanzwe. Ababwiye ibatisimo bigaca bicangani wabo. Igihe cyose umuntu aje kukwiyemera ko, aje kukwihambaza ko n'amanyama menshi, nibibaza kwereka yuko umenga urubusa, ukamubwira je narabatirijwe, sindagaciyaho, genda umwana w'Imana. Kandi yeza waje batisimo biciye bicangana muri bo. Igihe cyose uhagarara mu ibatisimo yawe neza, bituma amabi, ububisha bw'abantu, ububisha bwa shetani bucangana muri bwo, kandi baciye bamuva imbere, baciye bagenda. Ntiwirukanisha abantu amanyama, birukanisha iteka ryawe ry'uko wabaye umwana w'Imana, ry'uko wabatirijwe. Ntiwirukanisha abantu ibintu byo kwihambaza ugutariko. Nturondera ubukomezi butaribwo, rondera ubukomezi bw'uko Yesu akugerereyemo, akubera ubukomezi. Azocanganya amakarata y'abantu bose bagomba kugucamo, bagomba kugira ibiki. Ari umwanya umenga barabishoboye, ariko baribikiye bonyene ahantu bazokubitwa incuro batazomenya aho bizobashikana. Nicyo gituma ukaba rufise nk'akadiri kuragira kuri mugenzi wawe, kubera urwanko, kubera ishari. Nakazi kawe ntugira ngo ntumvise ijambo ry'Imana, ukaba rufise ibintu ari kurapanga uzoja kurementaniriza uwundi cyangwa uja kwararaza mwundi, bireke kuko birakugarukako. Uyu Balaam iyo yihenda, Imana yamushizemwo amajambo y'uguhezagira, akaja kuvuma, amashetani yaramutandagura.
burya hari abapfumu benshi bapfa bagapfira mu nzu zabo no mu buriri bwabo kuko bagiye kwihanga Yesu Kristo ari mu mwana w'Imana bamukengereye bakamurunda ko imitima mibi bagasanga nawe akingiwe n'Imana imitima mibi gasubirana inziga inyuma iti waturungitse kuja kumarama. Reka rero ivyo warungitse kuri uriya reka tumare tubigucishe ko kuko watabakingiwe bigaca bimuhindukirira. Icyo twozirikana ubwa mbere no kutsinda ubwoba. Barak uyu mwami w'Imoabu aho bariko bararengana yatsinzwe n'ubwoba bwo kubona igihugu kingana gutyo kiriko gica iwe, hanyuma kandi akabaza ati mu mateka yacu aho cagiye kiraca Imana yagira kigwanira kigatsinda abantu bose bagiye baritambama imbere yacu. Aca tangura kudegedwa kubera ingene cahezagiwe n'Imana, ingene kiguma kironka amashikse mu Mana. Tugire Kristo. Izo nyifato zibiri nukuraba tukazirinda shetani arazidutereramwo gose. Imbere y'umuntu muvukanye wacu tubona ko ari kumuhezagira udasanzwe canke ariko arahezagirwa ari kumwe yavuga ngo mu gihe ciwe hangwa iki ni gihe canje. Hari ibihumenga umuntu ari mu gihe ciwe ariko arabona ivyiza biza, ivyo yateramiye, ivyo yitangiye biriko biramukuza ariko arabona umugisha w'Imana mwinshi utahiwe. Hari rero nyifato zibiri zidutera twe turi ruhande y'uwo muntu canke tugaca tugira ishari. Tugaca tugira ishari kubera iki watari jewe. Murambona nk'igihe twagize nk'imanza hano tugashimira bamwe mu babenevoli bigenjeje neza bakoze ibintu neza, abandi bagatwara umujinya bati twe kubera kumenga ntibabonye ico twakoze. Siko utakibonye, reka kuraba ivyundi gira nawe uzoshikirwa igihe ciwawe. Uzoshikirwa igihe ciwawe. Iyindi nyifato ya kabiri shitani dutereramwo n'ubwoba. Gashitangura kugira ubwoba. Tiyo arankiranye jewe sinzosubira kuboneka. Bya bintu byose namubwiye aciye andusha. Ubwoba bukakwinjirana. Ugatangura rero kumva umengo uyo muntu acika nk'igitero kuri wewe. Uko aserutse agutera ubwoba hakugutera akanyamuneza. Ubwo murahimbarirwa ugutera imbere kuwundi, ukugwira kuwundi, ukurondoka kuwundi. Nagire ntumbere ziri jambo ry'Imana cyane cyane muri zo ntara zo hiyo hagati ruguru muri Ficika. Kazubona umwana wa naka byarakunze ariga aratera imbere. Mugabo kaza wumva ngo bariko bararondera ingene bamuroga, ivyo ariko arakora hariya byo kubateza imbere byose babisenye. Iyo aduze kuramutsa biwabo abasuma bose bamurara ku mugono ngo yazanye amahera. Ukabona abantu inyifato z'abantu bakiri mu mwijima. Aradukiranye raba n'ingoga bagateza ibintu bakaja mu bapfumu bakabiteza abana bakabiteza iki. Ivyo byose uri kuragira harazi igihe bigaheza igihe cyavyo kuko si ivy'Imana. Imana ihoraho kandi bihejeje igihe cyavyo utarabivamo bihindukirira iwawe kandi usanga vyarigwije. Nico gituma rero ukaburi kukorera ngaho vayo, va muri uyo mwijima. Abantu bose uyu munsi bumva bakanungwa ngo naka ngo ibintu atunze ngo yabikuye kuzimu, ngo yagiye kurondera umuntu akomeye umupfumu hariya muri Tanzania. Twese tukibaza tuti tuzotunga ruko bigenze. Eka naba bakuru benshi b'intara b'ibihugu kaza wumva bose bafise abapfumu babo nka bose si bose. Hariho by'ukuri abantu bukuru bwabo koko bumva ko babuhawe n'Imana kandi bakagarageza kubutwara neza imbere y'Imana. Imana ibahezagire. N'abandi bakoresha ubukuru bw'ibintu uyu munsi tuguma twumva tuvugana hagati yacu by'aba Freemason, aba Framason, abaki, abaruyiminati. Ibyo byose n'ubusa imbere y'Imana biragatsindwa. Kandi bizoruhira gutsindwa. Nta muntu numwe yavyiyeguriye yigera heza impore. Kandi aho biguhendera
birakureka ukinjira bikakunezereza, ukabona ibintu biduga, ukabona ubukuru buduga, influence ikaduga, ukagira uti ya jewe narahezagiwe mu bandi bantu bose muri inosi. Ariko bikurindiriye hariya hejuru maze gushikayo niho biguhishuka rero ivyo ugezemo, kuko barazi neza yuko uko winjira mu bintu niko buri nguvu zo gusubira inyuma. Sinzi ko murabibona, uko winjira muri relation n'ikintu niko iyo relation ikuboha muri cyo, uko rero utebayo niko bizokugora kuvayo. Ntimuzi nk'abantu bavuye muri ivyo bintu kugira ngo dufashanye nabo gusubira mu bukristo, ingene usanga ari intambara, mbere ikaba intambara azogwana hafi ubuzima bwiwe bwose asigaje, kuko ivyo bintu ntivyemera kumurekura, kuko vyamubitsemwo amabanga menshi yavyo. Kujya kose abantu mukorana n'abantu bakorera mu mwijima, abantu bakorera mu madiri y'ukwica, y'ukwiruka ku bantu, kuzimanganya, kunyuruza no guheza abantu. Nibaheza kugukoresha baraguhaye amahera, bategerezwa kukwica kugira ngo bapfuka amatrasi yose y'ibintu byose bagukoresheje. Harabagira bati nta kundi, reka turabe ko twogeyeyo tuba turabayeho. Abo bose bakoresha umujima w'amashitani. Umuntu wese asesa amaraso, ashaka kubuza uwundi gutambuka ngo atere imbere mu kuri kumuhamagaro Imana yamushizeko, hari ahantu shitani bikira mukoresha. Baramu rero nako Baraki agira ubwoba, we yatsinzwe n'ubwoba, agira ati aba bantu nitubava imbere twoye gutsindwa n'ubwoba ngo buhave budukoresha ibintu bihushanye n'ikimani dushakako. Kandi igihe hari hagati yacu tubona ari mu gihe cy'umugisha wiwe, turi n'ahazimana dusangira nawe akanyamuneza, tumushigikire kuko ahindukira kuba umugisha kuri twebwe twese. Reka kugira ishari n'inzigo, ahubwo himbaza Imana, ukenguruke, musangira akanyamuneza, kuko nawe yoheza akaba umugisha ku bandi. Reka kubona kumbure uwundi yaravye abana benshi nawe nturashikana n'umwe, uwundi yagiye kubaka kare nawe ukabona uratevye muhira kandi bagomba bakubwira kuri mwiza kumusumvya. Reka kugira ishari. Inzira yawe iriho, nawe Imana iragufise ku ijambo ryayo. Uko waje ngaha ku isi hariho ijambo ry'Imana riri kuri wewe, kandi ukuri bamwo niko utuma Imana iguhezagira, igukingira, ikakugira icyo yashatse kuba muri ubu buzima. Tuzokumva mu minsi iri imbere nk'abavyeyi ba Zakariya, ingene bara abantu b'Imana mugabo ukamenga Imana ntiyigeze yishura ibisabisho byabo, ariko akagera igihe ikabishura ikintu kimwe gikomeye kirengeye ibindi byose ari kubaha bisanzwe by'abandi bantu bose. Reka kwicwa n'ubwoba. Harabicwa n'ubwoba, ubwoba bubi, kuko burya hari akoba keranda kukwanga guhemukira Imana, akoba keranda kukwanga kugira nabundi, akoba keranda kukwanga ko ibintu bisubira inyuma kagaca kagukabura neza. Mugari wundi bwoba bubi bukuzingazinga, ugatangura kwiyambaza ububasha ubwo ari bwo bwose bakubwiye. Tekana, ihereza Imana. Abo bantu baje muri Moab, ico gihugu c'Imana, bariko barirenganira. Sina abantu baje gucumbika, sina abantu baje gutera Baraka, mugabo ubwoba bwamwishe. Acarondeza rero uyu mupfumu karuhariwe. Aha mu Burundi wacu umupfumu karuhariwe ninde? Harabusanga baza amazina, bose yageze agakonya agira ati ngo tukubwira ahantu tukujana. Kandi ntibaza gusezera patiri, baza kubabwira yuko byananiranye igihe babonye yuko byanse hariye. Aja kubwira rero uyu mupfumu karuhariwe ngo aze kubavuma. Uyu mupfumu nawe aca avuga ati reka mbaze Imana by'ukuri iki shaka konza kuvuga kuri bari y'abantu. Na hari umupfumu arayemera kubaza Imana. Ngira ngo yari yatinye nawe nyene, kuko yagira ati iki gihugu ko bakivuze ni igihugu c'Imana. Shobora kukibaza ngo ngiye kuvuga imivumo Imana itandungitse, iki ndandura jewe nyene.
harabaye ibintu byinshi Imana imwereka iti abo bantu n'abantu b'Imana, ikamushiramwo iti ugiye he, hakugenda kuvuma, ahubwo genda uzovuga ijambo nzo kubwira kuri bo. Imana iramwiyereka mu buryo bwinshi, arateba arumva ataba abantu s'abantu basanzwe. Ariko igitangaje rero, igihugu cy'Imana abanyisirayeli ntavyo bazi, bo baguma bigendera bawangawanga, bumva bari mu munyenga ngo kuba muri Yezu ngo n'umunyenga. Ntibazi ko inyuma yabo hari intambara ziriko ziraba. Ntibazi ko hari intambara ziriko ziraba. Turagenda ngaho tutazi intambara zose ziba hafi yacu, ntituzibona, kandi Imana irakayenaza kubona itazitwereka, kuko kwa muri mu ruhagarara. Aha rero na cyane cyane nagomba sozere kuri inyigisho ikomeye yuko, kuko uyu munsi turabibona abantu benshi baruzuye ubwoba bw'ibitero bibagira ko inguvu gusumvya ukwizigira Imana iri hejuru ya vyose. Ukamenga kwizigira Imana ni nko kwizigira ububasha bundi bubangabanganye na shetani, atahuza ubushobora gutsinda ubundi. Haraho umenga Imana iratsinze, hana ukamenga shetani iratsinze. Nta na rimwe shetani zo kwigera itsinda Imana. Imana ni Imana iri hejuru ya vyose. Bivuga yuko rero tugire Kristo icara mwese mu ndabe, n'abariko bariyumvira isahani y'ubugari bava baca baja ko mu ndabe muraza kwiraba hanyuma. Nigihe hogira abaguteza ibintu ukabona umenga biragufasha, reka guta umutwe. Uzugira ubwoba bwa bijya bigutera ari we wagiye kubirondera, ari we wijanye ku mupfumu. Ariko ni waba usenga neza, ukabuhagaze neza mu buzima bwa Kristo, mu masakramentu, mu nema yeza, ivyo bashobora kurungika vyose bikagukorako, ni Imana izoba yabirekuye, kandi irazi ikintu izobikuramo. Irazi ikintu izobikuramo. Ni nka kumwe Imana ibwira shetani iti genda utere Yobu, ivyo ushaka usanze ivyo mugabo ntukore ku mutima wiwe. Bivuga iki? Nta Yobu yigeze ashira umutima wiwe shetani, mugabo iya ushira shetani bijya yabonye mu nyuma by'umugisha w'Imana ntiyari kubibona. Hari ahantu nimuce mugira ubwo, naho Imana yoreka shetani ikagira ibintu ikora kuri wewe, hari ahantu iyirimita ibwira iti ahantu ushobora kuharenga, kuko nawe kandi irazi iti aha hantu we ntawo ushobora. Nta kintu na kimwe kidushikira Imana izoturekurira ko atari ikibona yuko dushobora canke yiteguriye kudushoboza ngo idutere iteka risumbirije. Nuko bimeze, Imana ni nziza, irakunda abana bayo gusumba nuko nabo nyene bikunda, niyo kubahuka kurekurira ku bana bayikunda ibintu izi neza yuko byo batsinda bagaherayo. Ni twebwe gusa hagera igihe tukicwa n'ubwoba, hagera igihe tukicwa n'ubwibone, tugakoresha umwidegemvyo wacu nabi, tukaja kwinogira gucambigwa, kwihereza shetani, hakubandanya twihereza Imana. Kandi umuntu ataye ibatisimu yiwe aho yihereje Imana agasubira kwihereza shetani, amashetani aramusivya gose, aramugira nabi gose. Kandi nibo bantu ba mbere bagogwa no mu muriro udahera, babona umuriro udahera mwinshi gusumba abandi batigeze baba abakristo. Mwari mubizi? Ego irabakeke zikabakinda gikabasubira. Ni nka kujya k'umuntu uko abantu bariko baragwana, umuntu akagwa ku mwansi we bariko baragwana by'ukuri. nta mwica ngo aramwishe gusa bibira ararenganya, aramwica akamuca n'umutwe akaza arawutemberana ati naramuciye umutwe. Suko n'umuntu azi ko yahaye agatwe kiwe Yezu akaheza agasubira kugurira umutima we shetani, uretse kwimwica igendera mwigamba iti naraguciye umutwe, naraguciye umutwe. Sero mukama aduha umutima wo kumwizigira, wo kurinda, atari kurinda kwihagarara ko, kurinda ko tugira tuti duhagaze mu ijambo ry'Imana, duhagaze
mu nyigisho y'Imana, duhagaze mu nema yeza kuko turi kumwe na Yezu uko atwimenyesha akatwiha mu masakramentu y'Ekleziya. Amen.